Nizera ko mumeze neza mwese banywanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu tuba turiko turabashikiriza. Hari amakuru yihuta adushikiye kano kanya ariko aravugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari inkuru ibabaje abatari bake idushikiye kano kanya ivuye mu gisagara ca Bujumbura. Turaza kugaruka ku rupfu rubabaje cane rw'Umwigeme apfiriye mu cumba c'umusore bahora bakundana. Turaza kuraba urwo rupfu rwiwe ruvanye n'iki. Turaza kugaruka kandi ku makuru arabana na politike. Murazi ko makuru yacu dutohoza inkuru ziba ziriko ziravugwa irya nino mu bisata bitandukanye. Zose turazitunganya tukazibashitsa ko zitosoye neza. Ni amakuru utazokwigera uronka hariho hose. Igihe cose wafyonze kuri subscribe nawe we utarafyonda ko kano nakaryo keza kukugira ufyondeko. Ndakengurutse rero kuri wowe tugiye kubana abari ngaha mu Burundi mu bihugu vy'abanye ndetse no mu makungu ya kure. Mwese turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Ano makuru nkuko narimeje kubikubwira ngira tuyatangurire kuri no nkuru ibabaje cane abamenyesha amakuru bacu bakorera mu gisagara ca Bujumbura bahejeje kuturungikira. Biriko biravurwa cane bikaba bibabaje abatari bake. Tukaba tugira bariyo dutangurire ko ariko vy'umwihariko turanahojeje umuryango y'uyo Mwigeme yabuze. Uyo muryango rero w'uyo Mwigeme yapfuye aguye mu cumba c'umusore bahora bakundana. Akaba rero uyo Mwigeme yapfiriye mu cumba c'umusore bakundana. Ni Umwigeme yitwa Jacqueline, akaba avuka muri zone ya Kinama ni mu gisagara ca Bujumbura. Bikavugwa ko rero ivyo vyabaye aho yaragiye kuramutsa umusore basanzwe bakundana muri zone Mutimbuzi. Yinjiye rero mu cumba hakomeye ariko ababanyi ndetse n'uwo musore bakaba batangaye babonye uwo musore akoma induru ngo ko sheri wiwe ahejeje gupfa. Niko rero gupakira ico kiziga bagitwara iwabo. Niho rero abiwabo batabaza igipolisi nk'uko amakuru ava ngaho avyerekana. Uyo muhungu akaba ari mu gasho kumvo z'amatohoza kucoba cateye urwo rupfu. Ayo makuru rero adushikiye ababaje. Turabandanya gukurikirana tuze kumenya uyoba yagize uruhara mu rupfu rw'uyo Jacqueline, nimba koko yoba yishwe n'uyo musore bahora bakundana canke nimba ari ubundi burwayi yari afise. Ni inkuru yari yiciye ku masonga idushikiye ivuye muri Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Murazi ko amakuru yose aba ariko aravurwa tuyabashikiriza kugira mumenye biba biriko bigenda bivurugirwa irya nino. Dutandukire, hari amakuru adushikira uyu yemeza ivyaha abantu ku nguvu bigateza urubwa leta mvyeyi. Mu gihe rero havugwa abapfunzwe ibihumbi n'ibihumbi bazira ivyumviro vyabo. Hari uwitwa komiseri Ndayizeye Christophe atwara inyamiramabi zo muri Besser, akaba avugwa ko ari mu bemeza ivyaha abantu ku nguvu. Gutyo rero ubusho bukuzura abantu bazira ivyo batazi. Abenshi bakabaka n'ibiturire mu ntumbero zo kugira canke se kugira barekugwe. Amakuru adushikira avuga ko uyo mukomiseri yitwa Ndayizeye Christophe atwara inyamiramabi zo muri Beseri yamahohotera abantu abakorera amabi atandukanye kugira bikunde bemera ivyaha, ngo kuko iyo bahejeje kwemera ivyaha baheze rero bamuhe igiturire canke abapfunge bemejwe n'inkoni. Ivyo vyose bikavurwa n'abakurikirana ibiba biriko birakorwa. Ayo mafaranga y'igiturire kandi yahabwa komiseri Ndayizeye biravugwa ko atacaha kirimwo, eka mbere ngarikekwa cane ko yoba akoresha n'uburozi ngo mu ntumbero yo kwica ibihangange mu gipolisi. Ngo mubo umwe rero mu baduhaye amakuru akaba yise waduhaye amakuru akaba yabise abazura bo bamuha uburozi, maze rero imisi yahera bagapfa mu buryo butumvikana.
ivyo byose rero bigakorwa n'uyo mukomiseri ngo yemeza ivyaha abantu ku nguvu bigateza urubwa leta mvyeyi. Umwe mu baduhaye amakuru akaba ababazwa n'ukuntu umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye ari we ageza agatukwa canke se agaheza agatukwa ayo mabi yose abandi bakomiseri bakorana, ndetse na Ndayizeye Christophe muri Beseri ngo nta n'umwe agifise ijambo na rirya ari we afata ingingo ubwa nyuma. Ngabo rero abo baganira akaba babwira ko azokororwa igarade canke se agakugwa mu kazi arimwo ngaruko Generali Manirambona Christophe batazira wa Kenya ngo yamuhaye akazi atazoba gifise ijambo. Ivyo byose akaba ari amakuru avurwa. Ikindi kandi womenya nuko bagenzi we batangazwa n'ingene aheruka kubaka inzu muri Gasekebuye y'agatangaza, mu gihe bobo bibagora kuronka nayo barihira abana mu mashure, bakibaza ko rero ari igiturire yaka ku nguvu. Abo rero ahohotera ntibatinya gusaba ko amadosiye yose yamuciye mu maso ngo yosubigwamwo, bakaraba ko koko atari amarementanya akogwa n'uyo mutegetsi. Biravugwa kandi ko amabohero yuzuyemwo abapfunzwe benshi, bigashoboka ko hari n'izindi nyamiramabi zikora nka komiseri Ndayizeye. Mu mfungwa rero abantu canke se abantu bagenda bapfungwa ku kadenderezo. Umutamakazi w'imyaka irenga 60 akaba yarafatanywe n'abakozi biwe muri komine Mugamba intara ya Bururi igihe hatera imigwi itamenyekanye mu ntara ya Rumonge. Uwo mutamakazi rero bizwi ko anagendana indwara zidakira, akaba amaze amezi mu mpimba co kimwe n'abandi bagirizwa icaha bataramenya, nkuko amakuru ava mu masoko yacu avyerekana. Izo rero ni zimwe mu nkuru ziba ziriko ziravugwa cane hirya no mu gihugu cacu Burundi, ariko tukaba turiko dukora ibishoboka vyose kugira amakuru yose abariko aravugwa muje murayamenya. Mu yandi makuru rero ariko aravugwa cane mu birabana na politike, turiko turabategurira amakuru akomeye cane avugwa, ariko tukaza kugaruka ku makuru ariko aravugwa hagati y'umukuru w'igihugu ndetse na Bunyoni, nkuko twabibabwiye ko turaza dukomeza dukurikira amakuru kuba biriko biravugwa muri politike y'u Burundi. Hari ibindi bishasha rero twaronse turaza kubibashitsa ko, ariko imbere yuko turaba izindi nkuru ndakwibutse ko kuri ubu amakuru ariko aravugwa aruko abantu 26 harimwo 13 bagwaye ikiza ca coronavirus batorotse ikigo cakira abavuye hanze y'igihugu. Abatorotse bose rero akaba ari ugwaruka bari batashe bava mu gihugu ca Tanzania, aho bari bagiye gukora mu mirima. Hari haheze rero indwi bashizwe mu nyubakwa z'ikigo cigisha imyuga ca Muhwazi ni muri komine Nyamitsinda y'intara ya Ruyigi ihana urubibi na Tanzania. 13 rero muri bo bakaba bari batowe umugera wa corona nkuko bivurwa na musitanteri w'iyi komine. Nkuko rero amakuru ava ngaho Nyabitsinda abivuga, abo batorotse bagiye mu mirwi ibiri. Umurwi wa mbere watorotse mu ijoro ryo kuw'Imana, mu gihe umurwi wa kabiri watorotse mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Musitanteri wa komine Nyabitsinda akaba ababazwa nuko 13 muri bo bari bagwaye umugera wa corona. Hari haheze iminsi rero 3 muri bo bari batanguye gufata imiti. Birababaje rero kubona bagiye gukwiragiza ico kiza, niko Atanazi Aishakiye yidoga imbere yo kwemeza ko amatohoza yamaze gutangura kugira ngo bafashije mwitoroka ry'abo bantu bamenyekane. Ikindi kandi bagiye batwaye ibikoresho vyo gutekamwo hamwe n'ivyo kwifuka. Croix Rouge yari yarahaye ico kigo. Ukubaho rero nabi muri ivyo bigo
bikaba vyugaranirwamwo abo abantu baca mu nzira zo hasi bakoresheje uburyo bubabaye cane, uburyo bubayabaye, bagaburirwa n'imiryango yegereye ahari ivyo bigo. Aho rero imuhwazi abaturutse bari bashikirije ingorane bafise, bavuga ko ngo badashobora kuronka ivyo bafungura hamwe n'inkwi zo gucana, niko amakuru ava ngaha bivuga. Imvo rero si yindi, imiryango yegereye iyo zone ikaba yaranse kubashira ibifungurwa, ngo bakavuga ko hari ubukene mu ngo. Mu ndwi iheze umurwayi umwe akaba yari mu kigo co kugaraniramwo kiri muri komine Kibago ho mu ntara ya Makamba, ni mu bumanuko, akaba yarapfuye inyuma y'amasaha abiri bamushikanye ku ivuriro ryo muri ako karere. Uburyo bubi rero babayemwo bikaba biri mu vyoba vyatumye apfa. Abo 26 batorotse bava mu ntara za Ruyigi, Gitega na Karusi hagati ya Shira ubuseruko. Uburundi rero bukaba bwarugaye imbibe zo hasi n'izo mu mazi ku wa 11/0. Naho biruko abarundi batari bake babandanya baja muri Tanzania kurondera akazi, cane abarimyi baja gukora mu mirima bivanye n'igihe cirima. Ariko rero abanyagihugu baba ku rubibe n'igihugu ca Tanzania baremerewe kujabuka, bagasabwa gusa kubahiriza ingingo zo guhagarika irandagatana ry'umugera wa corona. Ivyo vyakozwe gutyo kuko ngo abenshi bafise imirima mu gihugu ca Tanzania. Izo rero ni zimwe mu nkuru zavurwaga cane hirya nino ngaha mu gihugu cacu Burundi. Makuru yacu ataha turazagugaruka ku bindi vyose biriko biravurwa. Nkaba nkengurutse kuri wewe ubana natwe mu biganiro n'amakuru yacu. Niba utarafyonda kuri sabone, ubaza ugafyonda ko maze igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro ngene nk'ibi ukaba mu bambere bashikirwa navyo. Ibihe vyiza kuri menyese.